everyone. Nizere ko mukomeye. Nkuko rero tubimenyereye, tugira tubandanye twiga icongereza. Nimba mwiteguye, nanje nditeguye. Reka tubandanye. Uno munsi rero tugira tubandanye aho twari twagarukirije igihe giheze. Musanzwe twari twize ivyerekeye verbe to be. Twarabonye ingene dushobora kuyishira muri présent, kuvuga muri ku kavuga I am a student nk'akarero cyangwa I am Burundian. Twarabonye n'ingene ushobora guhakana ukavuga ati I am not Burundian. Twarabonye ko akajambo not ariko kerekana yuko umuntu ahakanye. Wongeraho gusa not wongeramo. Nukuvuga rero uno munsi tugira tubandanye kuko igihe giheze twari twabonye no kungere babaza ibibazo muga mu kubaza ikibazo twarabonye neza yuko twakibajije novuga mu buryo bwo kwemeza cyangwa kwemerana mugabo hari uburyo bwo gushobora kubaza ikibazo umera nk'uhakana mugabo birafise isiguro bitanga reka tubirabire hamwe gatoya. Hano rero nkuko mubibona turafise akajambo not kinjiye mu kibazo kuko kino kindi kibazo igihe hane bagiye igihe bwa mbere twavuga duti am I Burundian. Iyi note ntiyaririmo mugabo no munsi twashizemo note naho nyine birafise insiguro kanaka biba bishaka gutanga. Mwumvuze nti am I Burundian ni nkuko ni ikibazo twovuga cuzuye ni ikibazo utabuzi ko ari ego canke oya naho menga nticumvikana neza kuko ntushobora kwibaza mugabo kumbure bishitse ukibaza ico kibazo biba bisigura yuko utagifitiye inyishu 100%. Muravyumva mwumvuze am I Burundian canke ukabaza uwundi muntu ati are you Burundian. Ico gihe ntubizi na gatoya ubu ugomba kumenya vy'ukuri ko ari nivyo kwa mu Burundi canke sivyo kwa mu Burundi ariko igihe bishitse ukamubaza uti are you not Kenyan. Ico gihe ushitemo not nuko uba wabonye ko ngene yigenza ukabona ingene yifata hamukaca wiyumvira ko kumbure ndibaza yuko uno muntu yoba ari umukenya mugabo kugira ukonfirme gusa cyangwa wemeze ko ari byo urashobora gucumubaza ati mbega nturi umukenya. Urumva ko ari kibazo mugabo harimo guhakana guhakana ko kumubwira ati sivyo ariko nakano kerekana yuko ivyo uri kuravuga nukuri juste mugabo barukeneye kwemeranya nawe ko ari ukuri hama ushobore kumenya ukuri. Mwene majambo iyo uvuze ati are you Kenyan ukuyemo not bisigura yuko ari kibazo 100% utabuzi ntubitega yuko nta na kimwe ubizi ko yobara mu cyangwa utari mu Kenya. Ariko igihe mu budget ushizemo not ukavuga uti are you not Kenyan ico gihe bisigura yuko 80% ububizi ko yobara mu Kenya mugabo ufite 20% uri kurakekeranya yuko vy'ukuri iyo bari undi muntu mugabo kugira confirme cyangwa uvyemeze ukacumaza are you not Kenyan. Igitwa ariko ndababwira ibintu no kubera ndabizi ko mu ishuri twavyize mugabo kenshi twabifata gutya ku muto mugabo ntitwari tuzi uko tubi mu isiguro nyabaki tubihereza. Nico gituma rero nabisigura mu Kirundi kugira umuntu abitahure exactement abitahure uko babikoresha neza na neza. Rero iyo ukoresheje are you not Kenyan ifo kumenya ico mamuvuze juste ugomba gukonfirma cyangwa kwemezanya n'uwo muntu kwicuza ari ukuri sico kimwe na are you Kenyan. Ico gihe ni ikibazo cuzuye nyene utabuzi ko iyo bariwe cyangwa atariwe. Ndizera ko vyumvikana. Murashobora no kwimenyereza mu bindi ukabaza ati is he not American. Mbe si umunyamerika. Uvuze mbe si umunyamerika iyo wajije umuntu bisigura yuko wari witega cyangwa wari wibaza ko ari umunyamerika mugabo kugira nyene uvyemeze ko ari vyo ucubaza mugabo sico kimwe naho ubaza ati is he American. Uvuze is he American bisigura nta na kimwe ubizi ko juste nuko warokena nyene inyishu yuzuye 100%. Ndizera ko vyumvikana. Reka umuntu aho rero turabe icigwa nyezina cuno munsi.